Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki nyamuneka zigera rwose ku ya mbere y'ukwa 10 2025. Birumvikana no twamaze kwitereka kuri mikoro zacu kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko rwose nyamuneka ariho ruba rukomeje kugenda rukinanira urugamba. Ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita mbangura muze kubinyemera mbanza, ariko ninje mbanze gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu bagaciro badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero bibereye mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, Canada by'umwihariko nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Twirukanse cyane rero muraza kunyemera mbabwire yuko rwose amasasu menshi yarayumvikanye muri Gitega, ukaba ari umujyi rwose navuga wa politiki kabisa, wongeye kumvikanamo amasasu menshi nyuma y'igihe kirekire. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko rwose ngo umumotari warashwe, ariko ngo uyu mumotari mu kumurasa ngo polisi rwose ngo ikaba yamurashe izi yuko ari umwe mu barwanyi ba Red Tabara cyangwa se ba M23 baba bari mu mujyi wa politiki wa Gitega. Byinshi rero byatangiye kugenda bivugwa nuko igihugu cy'u Burundi nyamuneka cyaba kiri mu kaga gakomeye nyuma yuko gikomeje intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza iyi nkuru kuyinjiramo tuive imuzi n'imuzingo, ariko kandi muraza kunyemera tugaruke by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura, naho rwose ni bice navuga kugeza amaginga nabyo bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu, kugezaho rwose amasasu ari kugenda yumvikana muri bino bice yamaze gutuma by'umwihariko rwose igisa n'abaturage bongera kwikanga mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Abaturage rwose bongeye guhaba, bagira ubwo baravuga bati nyamuneka ibintu bishobora kuza guhindura isura mu mujyi wa Bujumbura, tukabona intambara y'urudaca. Turaza kuyiva imuzi n'imuzingo tubikomozeho, ariko kandi muraza no kunyemera nyamuneka aya makuru yacu dusimbukire rwose mu bice byariya muri teritwari ya Uvira, mbabwire yuko rwose igisoda cy'abarundi cyakomeje kugenda kimena mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare b'abarundi rero barimo baraza muri gahunda yo kugira ngo M23 itaza kuva hano mu mujyi wa Uvira irasa Bujumbura, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo agenda tugeraho arimo aragenda abyemeza. Turaza kubikomozaho, ariko kandi tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga u Rwanda rwagize icyo ruvuga ku nshuro by'umwihariko ku bacancuro ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwiyambaza mu rugamba by'umwihariko bahanganyemo n'igisirikare cy'umutwe w'inyishyamba M23. Turaza kubikomozaho, ni mu gihe kandi witwa Joseph Kabila Kabanga we yamaze kubakatirwa igihano cy'urupfu. Turaza kubyinjiramo. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi muraza kunyimira dusimukire mu bice byo mu misozi miremire y'iminembwe. Icyitwa indege za FRDC zikomeje kwitegura kugira ngo zikomeze ibitero byaba ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse no mu bice by'Ibujumbura kuri kiriya kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Urumva yuko rero nyamuneka isaha ku isaha ibintu mu gihugu rwose cy'u Burundi biraza gukomeza guhindura isura. Umugero wa Gitega ufatwa mu murwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi, umupolisi wasubiranye yarashe umumotari aramuhusha, nk'uko amakuru rwose ari muri aturuka muri ba bice bivuga. Ni igikorwa rero kigayitse cyakozwe ku manywa y'ihangu rwose, abantu bareba bivugwa ko rero ngo igihengo cy'isa 8 n'igice ku manywa y'ihangu rwose aribwo ibikorwa byabaye. Umupolisi witwa Juma Moise yashatse gutwara moto y'umumotari witwa Egide, abyanze ahita amurasa amasasu mu maguru. Nyamuneka rero ibi ni bimwe mu bintu byamaze kuba bikwirakwizwa, ariko tukabona andi makuru avuga yuko ibi bintu bitabaye kubwo uyu mupolisi by'umwihariko bamurashe ngo kuko yanze gutanga moto, ahubwo ngo bamwikanzemo yuko ngo ashobora kuba ari umwe mu barwanyi ba Red Tabara biza gutuma bamurasa, ariko mu by'ukuri yari umupolisi wo mu gihugu, yari umusivile, yari umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi. Ni igikorwa rero amakuru agaragaza neza ko cyabereye ku musigiti munini uherereye hariya umujyi wa Gitega. Amashusho yerekana rero
urujya n'uruza rw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bari kunyuranyuranamo ahabera iki gikorwa bavuga bati ibintu biteye ubwoba. Nubwo rero uwarashe atakomerekejwe cyane cyangwa ngo yicwe, ariko iki gikorwa cyatumye abaturage bababara bikomeye, ndetse ibitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi byabigarutseho. Yagize ati ibi byababaje abaturage, abasivili batari bake bongeye kubabara ku rwego ruri hejuru nyuma y'uko umupolisi akoze ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi. Amakuru kandi nanone akomeza avuga yuko ngo yarashwe, ngo ntiyarashwe ngo ahite yitaba Imana, ariko ngo yarasiwe mu gice atagombaga kurasirwamo, igice cy'abanyapolitike cya Gitega. Ngo ni igice navuga ko rero ubu kugeza amagingo ya benshi batangiye no kwikanga bavuga bati noneho natwe dushobora kuba twaziwe mu buryo mwese cyangwa ubundi. Umuvandimwe ndabona yatangiye gukomanga, reka mureke yinjire, gusa mu kanya kari imbere n'ubundi turaza gukomeza n'andi makuru tubabwire no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bujumbura uko situwasiyo ihagaze muri Kongo, muri East Congo, ndetse n'igihe ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo. Yari inzira nziza Uburundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nk'uko nababwiye burya Uburundi bwa mbere ni igihugu gikenye, icya kabiri ingabo z'Uburundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cyubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cubatswe hakurikijwe iby'amoko. Ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo cyonyine cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijyanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe, cyane cyane hari abo twakumva les extremistes de tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batabyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombiniziyo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashirwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere. Kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo, nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ibyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda cyangwa ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara irimo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi icyo bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko
ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cyotuma hari done bahindura ku bijyanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu c'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. Urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nivyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabonayo gutembagaza intwara ya CNDD-FDD, kuko intwara ya CNDD-FDD cane cane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, bihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo. Ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mpejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD nimvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ivyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, shishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ivyo bwarimye imyaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko,
ijanye no kutababara abaturage ahubwo bakababara ibyo kwisahurira ibyo kwitungisha ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzari impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa yandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi bijyanye mu by'amakotasiyo by'amoko by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi ni umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi .tout, ko ari abanyafurika .tout. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free health care, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro. Kwa kurwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugira naho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'abakongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo programme Gaddafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba perezida batashoboye kwigira kuri Gaddafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora kurisongoye mu bwicanyi bw'iby'amoko n'intambara zitagira izina. Ugaca usanga abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje. N'ibyo ragomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho
yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi, nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura, usanga bamaze kwimura burya n'amabanki bamaze kuyashora kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga igihugu. Rero ni mu bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe icyo gisirikare nyene cyugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashara baba bakoreye, ndetse iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashyiramo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana, kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi. None ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga 100,000 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud, gitunze aricyo cyambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania, igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde abamercenaires, abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, abo ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hongria n'ahandi. Ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nk'abarya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Ikigo dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera, kugwana atari ibigwanishwa bikomakomeye, ariko kugwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma ugwana, ni igiki gituma ugwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARD mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyene iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye, Mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba.
hariho ibindi bintu biba bijyanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukoreka. Burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, iyo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza, ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko bya byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ibyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijyanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology la politike ugomba kwemplementa mu gihugu, kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi b'ico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana, ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere, baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iri kwirakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera iki ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, gitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, cyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu ibigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise. Kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi bataco bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi 7 ngo ariko arasubira
mu kajagari ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo n'ayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrique du Sud, suko batari gutsinda urugamba canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamariseneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politiki